Ndasubiye kubaramutsa mweba nywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho muri CNDD-FDD ibara rishobora kugwa umwanya n'umwanya, kuko abatari bake mu bihangange bitashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ubegito bw'umutambukanyi we, ndetse benshi bakanemeza ko bafutika ingingo na Varisito Ndayishimiye, ariko bikarangira Angeline Ndayubaha amuhindukije mwijoro. Ibi byose bikaba byaratumye bimwe mu bihangange bikomoka muri CNDD-FDD byijujutira Perezida Evariste Ndayishimiye kugeza naho bipfuza kumukura ku butegetsi, ndetse amakuru adushikira aturuka mu nzego z'iperereza akaba yemeza ko baba baranamukuye ku butegetsi, ahubwo ko banze ko amaraso y'abarundi ashobora kumeneka ari menshi, bakaba bari gushaka umukenyuro mwiza wo kumukura ku butegetsi batamenye amaraso. Akaba ariyo mpamvu ageze iki gihe akiri perezida w'igihugu c'u Burundi, mu gihe CNDD-FDD nka bose bamwinuba kubera inyito ndetse nuko ari kwitwara muri no minsi bitabereye, aho benshi mu Barundi n'abatari muri CNDD-FDD n'abari mu mugambwe indani bemeza ko igihugu c'u Burundi kigiye kurunduka kubera ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ategekerwa n'umutambukanyi we Angeline Ndayubaha. Turabikurikira mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubaha ku makuru ahambaye cane arabana n'urupfu rw'abajenerali babiri, ariwe Generali Adolphe Nshimirimana, aho tuza kubereka icyo yazize, ndetse tukaza kubereka abagize uruhare muri urwo rupfu rwe, nk'uko na Generali Arengiyome Bunyoni mu mburano ze yavuze ko rwose yanze ko yicwa nk'uko byagenze kuri Generali Adolphe Nshimirimana, aho benshi bahise bumva ko byose byakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. No mu byo tuza kubasangiza turaza kugaruka kuri bimwe bigaragaza ko CNDD-FDD ariyo yahitanye Generali Adolphe Nshimirimana. Tuze no kugaruka ku rupfu rwa General de Brigade Atanazi Karuraza, nawe nyine wagandaguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gubyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Nubwo uba munyabwoba ntihabura abakugomwa. Niwe yasozereye utunegenege twari duhariwe ibirori by'inkinamico bamwe bise amatora, uwo nawe ni Valentine Bagorikunda. Byatanguye ari ibihuha, mu nyuma biba inkuru y'ukuri. Ibyo nabyo yari amakuru yavuga ko Nkurunziza yari afise umugambi wo kugena General de Brigade Atanazi Kararuza akamugira umushiranganje wo kwivuna abansi. Amakuru avuga ko inyuma y'ibyabaye muri CNDD-FDD inzego z'umugambwe zigabana, haravuye hafatwa ingingo ko systeme itazokwihanganira uwo wese azoshaka gutoba ibikorwa byayo iyo yihetse kuri Nkurunziza canke uwundi wari wese ava mu mugambwe CNDD-FDD. Abafatangingo muri CNDD-FDD bavuze ko badakeneye uwundi muntu avuye inyuma ya CNDD-FDD aza kwivanga mu bibazo byabo, ko bonyine ubwabo bazobyikemurira ndetse bakabivamo neza. Inkuru zivuga ko hari akarwi k'abansi b'umugambwe CNDD-FDD
bariko barategura uko basenyura Nkurunziza agatembagarana na CNDD-FDD babanje kumwiyegereza bakamwereka ko bamushigikiye mu byo akora cane ibyo guhiga Hussein Rajab yari aherutse kuva mu ibohero rya Mpimba. Kubw'aya makuru ngo ubwiye Nkurunziza ko ushaka kumufasha guhiga Rajab yahakwa kugutiza intebe yiwe y'umukuru w'igihugu kuko izina rya Rajab rwari rumuhangayikishije cyane kuko yarabizi ko kuba yarahemukiye bizomugira ko ingaruka zikomeye cyane. Ibyo nabyo abo bansi ba CNDD-FDD barabimenye ko izina rya Rajab ari intege nke za Nkurunziza. Abo bansi biwe atari azi bahavuye bamwemerera umukozi w'inkerebutsi yomufasha gushitsa izo ndoto ziwe zo kubona Rajab akurwa mu nzira. Uwo mukozi wa gakuru nawe yari Kararuza. Abo bansi babwiye Kararuza ko Nkurunziza akunda abantu bamucira bugufi ukumubera umusuku hafi yo kumusoma ibirenge, gutyo amunezero uramushwara akisanga yakubikije imfunguruzo z'ahakomeye. Abafatangingo ba systeme bamaze kumenya ayo makuru bararungikiye ubutumwa kakarwe kariko gakoresha General Kararuza babwira ko badasubije ibirenge inyuma bareke kwegera Nkurunziza, hashobora kugira ababikomerekeramo ndetse abandi bakicwa. Kubera ako karwi kari kamaze kwizerwa na Nkurunziza ko ibyo bamusaba ashobora kubibaha, nabo bakamuzanira agatwe ka Hussein Rajab, byaranse ko bisokora muri uwo mugambi. Muri ako karwi nabo bahavuye baronka amakuru ko hoba hariho umugambi wo kugandagura General Atanazi Kararuza, ariko hakiriko harigwa uko yotegerwa atari kumwe n'abo muhira iwe. Nk'uko amakuru abandanya abivuga, ako karwi kakoresha Kararuza karagize ubwoba kisunze ukuntu systeme yari iherutse kwirenza General Adolphe Nshimirimana kubera yanse guhagarika umugambi yariko arakorana na Nkurunziza wo guha inzira abatera u Rwanda, kandi muri CNDD-FDD bararahiye ko atawugirira nabi u Rwanda rutwarwa na FPR Inkotanyi bamubona kuko yabafashije cyane ku rugamba. Ariko kubera inyota ako karwi kabansi ba CNDD kari gagifise yo kubona Kararuza aba umushiranganje wo kwivuna abansi, hagahagarika uwo mugambi kabwiye Kararuza ko yobibwira Nkurunziza kugira systeme yumve ko umugambi wayo wamenyekanye, bo bibwira ko uca uhagarara byihuse. Hari amakuru amwe avuga ko muri ako karwi hakoresha Kararuza bamaze kumenya ko hariho higwa uko General Atanazi yogandagurwa atari kumwe n'abiwe. Ako karwi kaciye kamusaba ko muri iyo minsi yoza arajana na bamwe mu biwe agiye ku kazi canke avuyeyo kugira bazibire umutego kugira ngo bazazibire umutego yatezwe. Inkuru zivuga ko muri systeme bamaze kubona ko ako karwi katarota gahagarika uwo mugambi wo kuvogera ubutegetsi bwa CNDD-FDD kaciye gatanga itegeko ryo gukura mu nzira Kararuza nk'uko byakozwe kuri Adolphe Nshimirimana. Urumva ko abajenali bose bishwe na bagenzi babo muri CNDD-FDD. Amakuru avuga ko intwazangabo yo mu bwoko bw'abatutsi yari arongoye kambi ya gisirikare yo mu gisagara ca Bujumbura ariwe yahawe igikorwa cyo guhagarika burundu Nshimirimana na Kararuza. Nk'uko amakuru adushikira abivuga ngo iyo ntwazangabo yariko irageragezwa ko muri systeme bomushira mu bizigirwa bazohabwa amabanga akomeye muri kazoza mu gihe yoba adakorera ku marangamutima n'ibishobisho. Nkurunziza na kakarwi baguye mu gahungwe bumvise ibyabaye. Hari kwa 25 Ndamukiza 2016. Ako karwi Nkurunziza atari azico kagamije kamubwiye ko iyo ntwazangabo akwiye kuyihana yihanukiriye kugira azasubirize mu nkokora systeme. Nishavu n'akantu Nkurunziza aca ategeka umushikirizamanza mukuru wa Republika Valentine Bagorikunda ko yota muri yombi iyo ntwazangabo.
ngo Bagorikonde aratekewe n'ubwoba amaze kumenya ibiganza bikomeye biri inyuma y'iyo ntwazangabo. Ahava abwira Nkurunziza ko iyo dosiye atayoshobora, ariko ko ashobora kumuha umwe mu bakozi biwe bo muri pariki akerebutse kandi yifuza kuduzwa mu mabanga abe ari we ayikurikirana. Ico cariho c'umushikizamanza mukuru wa Repubulika yitwa Prosper Gashusho niwe yahavuye yakira iyo dosiye ayihawe n'umukuru w'igihugu ubwiwe. Ntiyitavye nk'uwashaka kwereka umukuru w'igihugu ko ashoboye, yavuze yataye mu mvuto ya ntwazangabo. Kubwo ayo makuru umushikizamanza mukuru Valentine Bagorikonda yari yabagabishije ico cariho ciwe ko atokwijajara kuko iyo dosiye iremereye gusumba imisozi yose y'u Burundi. Uruwundi nawe amubwira ko ari kumwe n'umukuru w'igihugu ataco atinya kuko atawusumbya ububasha umukuru w'igihugu. Muri systeme bamaze kubimenya, igihangange kimwe c'ipeti rya generali w'inyenyeri enye arongoye urwego rukomeye rw'igihugu yaciye yakura Valentine Bagorikonda ku telefone ingene yubahutse gukomakoma umwana wabo. Uri Bagorikonda ararahira ararengwa ko ico caha atacikora. Imituraguro ibaye myinshi Bagorikonda yahavuye avuga ufise iyo dosiye. Nk'uko ico cariho ca Bagorikonda yabivuze mu ntaye yiwe, ngo Bagorikonda yaciye amuhamagara kuri telefoni amubwira ko aho ari hose yokwakwanya agahunga igihugu kuko umwanya wari wose umutekano wiwe ushobora guhungabana azira ya dosiye. Wari Gashusho abwira Bagorikonda ko atabwoba afise kuko yizeye umukuru w'igihugu ko ashobora kumukingira. Bagorikonda yamubwiye ko iyo systeme yumva ifise ububasha kurusha umukuru w'igihugu. Ngo Valentine yabwiye Gashusho ati nk'umukoresha wawe kandi nk'umugenzi ndakwinginze nyaga amagara kandi ntuce muhira iwawe kuko wamaze gutangatangwa. Ndakora ibishoboka byose umuryango ugusange hakurya. Bamaze kurondera Gashusho bakamubura, systeme yaciye iha uruhusha ibihangange bitatu by'ipeti rya generali kugira baje kurekuza ya ntwazangabo mu ibohero rikuru rya Mpimba. Abaherereye ku Musaga babonye ukungene ibyo bihangange byaje mu miduga y'abajejwe umutekano bitwaje ibigwanisho bikomeye. Baragize ubwoba ko hashobora kuba hari ikintu gikomeye kigira kibe. Bahashitse bahamagaye uwari umuyobozi mukuru w'ibohero ico gihe yitwa Deo Bigirimana batazira Rutwe bamutegeka kurekura ya ntwazangabo ataco arinze gusaba. Abyanse baca bakoresha ingufu igihugu cabahaye. Amakuru avuga ko Rutwe yagize ubwoba arahamagara abategetsi batandukanye ababwira ko atewe. Bivuga ko yahamagaye Nkurunziza aramubwira ibibaye, ngo Nkurunziza yamwishuye yuko yokora ibyo abona bibereye. Yaciye amenya ko umukuru w'igihugu byamurengeye, nawe nta kindi yakoze aca ararekura vuba na bwango iyo ntwazangabo. Mu kumwakira ngo bya bihangange byabwiye iyo ntwazangabo biti iyo ukorana n'abagabo ntumaramara. Ubwo nyene bavuye mu Mpimba baruhukira muri ya kambi ya gisirikare yari irongowe n'iyo ntwazangabo. Umwe muri ibyo bihangange niwe yafashe ijambo abwira abari aho ko ibyari byavuzwe ko indongozi yabo hari ibyaha yagirizwa ari ukwihenda kwabaye. Ababwira ko iyo ntwazangabo ariyo ikirongoye iyo kambi, wumva ko atabishimye azogende yiture ubutungane. Mu kumushimira kandi ngo iyo ntwazangabo yahavuye iduzwa amapeti kugira bamwereke ko abo bibaza ko batwara igihugu atari bo bagitwara. Ngo byabaye uwo munsi byasa no gutembagaza ubutegetsi kuko Nkurunziza baramumaramaje bamwereka ko atajambo afise, ariko igitangaje Nkurunziza yabandanije amabanga yiwe nkaho womengo ntacabaye. Bisigura ko we ico yaririra kwari ukwitwa umukuru w'igihugu, nubwo yari azi ko hari abamusumbya ububasha bamuvuguruza iyo bibaye ngombwa. Hari igihe kuba umunyabwoba bituma hari abagugomwa. Ukumenya imikenyero ya politike kwa Bagorikonda byatumye agira ubwoba iyo dosiye arayizibukira. Biba biri mu byatumye ahabwa amabanga mashasha yo kuba umukuru wa sentare
yubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihe uwari yizeye Nkurunziza nk'umukuru w'igihugu byahaswe kumugaruka. Kubwo ayo makuru bivugwa ko uyu munsi kugira uhabwe amabanga bisabwa ko uba umuyobozwankoni abushitse kugira wikunde ibyo bagutumye byose ubikore utabajije imvo naho wabona ko bitaroranye. Nk'uko bivugwa ngo iyi ntwaro yateguwe kuba igihano ku bantu bamwe bamwe nubwo hariho abariko bagwa mu mporero. Mu bazi iby'urugamba barabizi ko atarugamba rubura inzirakarengane, ngo imvuga kuri n'abashingantahe bohabwa amabanga y'igihugu kugira ibintu bigende neza ntibabuze, nuko igihe bakenerewe ko kitaragera. Ibi bikaba ari bishimangira ko CNDD-FDD ariyo yishe Adolphe Nshimirimana na Generali Atanazi, ndetse tukaza no kubaha indi nkuru irebana n'ibyabaye ku munsi Atanazi yicwaho, aho muza kubona neza ko ibintu byose byateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ndetse mukaza no kumenya icyo Generali Arengiyome Bunyoni yavuze mu rubanza, aho yavuze ko yahunze kugira ngo aticwe nk'uko byagendekeye Adolphe Nshimirimana. Tukaza no kugaruka ku makuru arabana n'ibiriko birategurwa n'ibihangange muri CNDD-FDD, aho bipfuza gukura ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.